Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Mbaje kuramutsa mwebwe mwese mwese mukurikira iradiyo yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 30 ndamukiza umwaka wa 2025. RPA munayikurikira muciye ku buhinga ngurukanabumenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Ubwicanyi burabandanya kwibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mu minsi ibiri gusa abantu 4 bakaba baragandaguwe mu ntara za Bubanza na Bururi. N'ubu igipolisi cyo mu gihugu ca Tanzania cyasubiye guhungabanya umutekano w'impunzi z'abarundi z'imikambi ya Nyarugusu iri muri ico gihugu. Izo mpunzi zikaba zugarijwe n'ubwoba muri kino gihe. Nayo nkuko bisanzwe muyimenyereye ku misi yose ya gatatu ni ikiganiro kw'isoko. Uyu munsi tugaruka ku kungene abakozi ba leta mu Burundi bamerewe muri kino gihe mu gihe buca bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe akazi n'abakozi. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa. Reka ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Hatuwe ikiziga c'umugabo azwi ku izina rya Veniste mu gatondo kuri uyu wa gatatu ku mutumba na zone Muhweza muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi. Amakuru duhabwa n'abanyagihugu bo muri ako gace yemeza ko uwo Veniste yari asanzwe ari umukukuruke mu gisirikare ca kera ex-FAB. Yabonywe n'abana bari bagiye kw'ishure ari mu muferege. Iruhande y'umutwe wiwe hari ibuye rinini biboneka ko ari ryo ryakoreshejwe mu kumugandagura. Muri kino gihe abanyagihugu baho bakaba batekewe n'ubwoba kubera ubwo bwicanyi. Bakanavuga kandi ko hari haciye indwi zitatu hari undi muntu yishwe acumitwe ibugita kuri umutumba, mbere ababikoze bakaba baciye bagenda bamuciye ibihimba by'irondoka. Abikekwa gukora ubwo bubisha bakaba barafashwe ku mvo z'amatohoza. Ari nako abanyagihugu bo muri agace basaba abajeje intwaro n'umutekano kugwiza umutekano aho hantu. Uruganda rwa RPA rurashobora kuronka abajejwe intwaro be n'umutekano kugira bagire ico bayivugako. Tukivuga ibijanye n'umutekano, abapolisi babiri bazwi ku mazina ya Egide na Kirenge hamwe n'umwigeme azwi ku izina rya Leya baraye bapfuye mu ijoro ryakeye mu ntara ya Bubanza. Amakuru dukura muri yo ntara amenyesha ko umupolisi batazira Kirenge yarashe mugenzi we Egide amuziza kuba agendana vyishije n'umwigemereya bariko bitegura akubakana. Ayo makuru abandanya avuga ko umupolisi Kirenge yasanze mugenzi we Egide mu kabare bitwa New Star, ari nako umwigemereya yarasanzwe akoreramwo bari kumwe akira barasa mu nyuma nawe arirasa. Uko ari babiri abapolisi Kirenge na Egide bakaba bari basanzwe bakorana bacungera umutekano wa komiseri w'intara ya Bubanza. Twandanize amakuru twateguriye muyavugwa mu mpunzi z'abarundi. Nemeje kubabwira mu ntango zano makuru bamwe mu bapolisi ba Tanzania basuye kuzindukira mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania, bakaba bije ibidandazwa byo mu maduka y'impunzi z'abarundi. Izo mpunzi zimenyesha ko zitangazwa nuko atamutegetsi yaba mu gipolisi canke mu barongoye ikambi aragira ico ashikirije ku mutekano wahungabanye kuri uyu wa kabiri muri iyo kambi. Umwe mu mpunzi z'abarundi aho mu ikambi ya Nyarugusu amenyesha ko n'ubu bacugarijwe n'ubwoba. Ibintu ndashobora kubona mu masamoya bari bagize kuri bata hagati ya zana y'icumi n'icyenda hari amaduka y'abadandaza barapakira igitenge, barapakira ibintu byinshi mu modoka, abapolisi nyine abantu barakizura barabareka barapakira hanyuma baratwara bafara biho. Ariko kandi urumva ko bariko baragerageza kurondera ukungene abantu bokongera kugumuka, ariko gushika ubu abantu batekereje uretse ko ubona abapolisi ubona biruka ku bantu hanyuma abantu nabo
bagaca biruka ubwoba burahari kandi ubwoba buracyahari hanyuma nta mutegetsi n'umwe aragira icyo avuze yaba ari uramutse kandi ntuzisibene gusa cyakamangenje kacaravuga nk'ihumure yaba ujejwe igipolisi cy'umutekano hano nta kimwe aravuga nta mutegetsi n'umwe yaba uwo hano muri Tanzania cyangwa ujejwe bazimpunzi aravuga ariko bashaka gukoresha impunzi z'abarundi kuko zibabagiye biteye ubwoba nko kubona abantu bambaye imyambaro atari uw'igipolisi barasa ku mpunzi bavanze n'abapolisi birateye ubwoba hanyuma ikindi amaprofe y'impunzi ajya amafomu n'amasikope basanzwe batuye kwifungurwa abo bantu bamenaguye amazu abantu bamaze gufunga maze basigaye bagaragara barabomora amazu bagatanga abantu basize mu mazu ibyo bagenda gutwara n'izo sikope hamwe n'amaprofe y'impunzi bamwe bamwe bagenda babijyanye urumva ko ibintu ntawuzi icyatumye babikora nicyo agamije. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Nyarugusu impunzi imwe yarishwe irashwe n'abapolisi abarenga batatu barakometse cyane abatari bake barajyanwa gufungirwa mu gasho Imakere. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone Tobias Andengenye arongoye akarere ka Kigoma ikambi ya Nyarugusu iherereyemwo kugira agitashikirije ariko turamukena. CDH Vikale ishami ryiyemeje guharanira agateka kazina muntu n'akimpunzi ziri mu makambi bitera akamo leta ya Kongo n'ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR gutorera umuti ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi ya Murongwe na Rusenda mu buseruko bwa Kongo zishwe na Kigoyi. Iryo shyirahamwe rikavuga ko bibaye ngombwa zo kwimurirwa ahandi kugira nazo zibandanye zifashwa. Kurikira Jean Bosco Vizigiro icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe CDH Vikar. CDH Vikar igasaba leta ya Kongo yewe tugasaba na hase kubwira abafatanyabikorwa bayo gushaka umuti urambye w'izi mpunzi kubera ko iki kibazo cy'umutekano muke bariko baricwa n'inzara barabe ico bokora kubera ko ntiziri busubire mu Burundi ariho zahunze umutekano wawo utarazemera kugaruka ziri mu kangaratete. Mbega no kubungururiza mu kindi gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitarimwo intambara, mbega no kubungururiza mu kindi gihugu. Impunzi z'abarundi 15 ziri mu makambi ya Murongwe na Rusenda mu buseruko bwa Kongo ziramaze kwitaba Imana biturutse kuri Kigoyi. Izo mfu zikava ahanini ko atamfashanyo zikironswa n'amashirahamwe y'abagira neza biturutse ku mutekano muke urangwa muri ako karere. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. iyi nduru yo muri aka gaturuture dusiga amahoro kayemwe cya kuraba ntitugwe mu bana mva bariko baradohodora reka nje kuraba kuva nukanura amaso amasahuza nini iyo nduru yo iri kivugira mwaramutse nyakubahwa turiko turakosora za mbwa zananiranye hano ku mutumba wacu emwe turazikosoye erega shika yuje kuraba uribuka ko uri umutware wo kuri uno mutumba ato banza ya misore yacu hanitse abase gusa mu mugambwe wacu utimbwa ndagusavye kandi ndagusavye nshimitse uje kuraba ibara ndiguri hano yego reka nje kuraba ariko abo tudahuza imigambi uduhuza umugambi ubukuza none ko igihe c'amatora cageze ego genda urabe ariko muzohava musanga mwikoze mu nda niwe wari ukwiye guhagarara ugatuza ubwo bubisha kuko bagutoye bakwizeye none raba niwe ufata iya mbere mu gutoteza abandi imigambwe canke amatora yimirije ntibitume ducanamo twibuke ko ibihe biha ibindi kandi mumenye ko akataretse kaba gasema
mu gisata kijanye no kumenyesha amakuru umesha amakuru ategezwa kumenya ko uburenganzira bwiwe bugarukira aho bw'abandi butangurira. Ivyo vyaraye bishikirijwe n'uramutswa muri kino gihe umugwi ujejwe gukurikiranira hafi imesha amakuru mu Burundi isense mu funyafunyo. Hari mu kiganiro yahaye amesha amakuru inyuma yaho umesha amakuru wa Radio Bonesha FM akwaguriwe mu kigo ca kaminuza. Kurikira Esperance Ndayizeye aho aramesha ko uretse ko urwego sense arongoye rutigeze rumenyeshwa ibijanye n'ihohoterwa ry'umesha amakuru wiri kwizera wa Radio Bonesha FM muri karata y'umwuga nikwiye kugira ngo umesha amakuru yubahirizwe mu kazi kiwe. Tugeze tumenye ko ari umesha amakuru muri Radio Bonesha yagize ikibazo. Twebwe twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi ibintu vyandikwa murazi ko haci ibintu byinshi bitugeze tumenya iyo nkuru iyariyo. Nico gituma twebwe gushika kuri iyi saha twaratangaye kubona Radio Bonesha abayitwara n'abantu bifitanye imigenderanire myiza tuvugana ku munsi no ku bindi byinshi. Ico catumye rero batatu barira bati anumenyesha amakuru wacu ari mu ngorane twe turacibaza gushika ni turagitora. Abamenyesha amakuru bo mu Burundi bari mu bamenyesha amakuru bubahirijwe barondera amakuru bakayashikiriza uko bivuza kandi nikimenyamenya ibimenyesha amakuru bivuka mu Burundi uwo bigeranye n'ibimenyesha amakuru bivuka mu bindi bihugu byo muri kano karere usanga mu Burundi ibimenyesha amakuru bivuga ku munsi kandi byinshi. Uwo muntu rero yoshinga ikimenyesha amakuru ahantu atigenga yo barinde umumenyesha amakuru afite ubwigenge kumenyesha amakuru ujahari akayarondera kandi akayashikiriza. Turazi kandi yuko ubwigenge bwiwe bugarukira aho ubwigenge bw'abandi butangurira. Ariko gituma cyo tuvuga duti umwe wese amenye ahagarukiriza kugira ngo inkuru itegeze kubana yazitangwa neza atawu urenganijwe atawumva yuko ahotewe. None umumenyesha amakuru ayerekanye umwidondoro wiwe ndavuga nk'ikarati muranga ndangamwuga aho niba bikwiye ko ahakorera yo korohereza. Umenyesha amakuru turazi neza yuko nivyo ikarata irangumuga wo kumenyesha amakuru ni karanga muntu umenyesha amakuru ariko iyo nikwiye hakwiye kandi n'ibindi bijanye n'umwuga bijanye no kubahiriza amategeko y'umwuga n'amategeko agenga igihugu. Ivyo byose bimaze kuja hamwe umenyesha amakuru nta kibazo azogera cyo kurondera amakuru. Ivyo vyaraye bisikirijwe n'urongoye urwego sense ngo ni kinyoma cambaye ubusa kuko ubuyobozi bwa Radio Bonesha FM bwatabaje ubwa mbere bukimenya iyo nkuru mbi. Ubuyobozi bwa Radio Bonesha FM bwemeza budahigimanga ko ayo makuru bwashikirije umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'igihugu ije no gucungera uko imesha makuru bikora sense umushinga nahe Sabimbona Chanel. Ku ruhande wa kaminuza y'u Burundi umesha makuru yakwaguriwemwo naho nyene bamesha ko baguye mu gahundwe bumvise ibivugwa ku mesha makuru yoba yarahakubaguriwe. Mu itangazo yasohoye kuri wa 29 ndamukiza uretse ko avuga ko atakimenyetso na kimwe kigaragaza ko ibivugwa vyabaye koko. Odase Manirambona yaramenyesheje ko adatahura ingene Radio Bonesha FM itigeze imumenyesha ko hari umesha makuru yarungitse aho mu kigo ca kaminuza. Ariko naho biruko mu kiganiro yahaye Radio BBC Raymond Zimana arongoye Radio Bonesha FM yavuze ko igipolisi gicungera iyo kaminuza cyamubwiye ko cyamaze gutanguza amatohoza kugira ngo amenyekane ukuri ku vyabaye. Aha umuntu akibaza ingene uyarongoye ikigo ca kaminuza y'u Burundi avuga ko ataca bizi ko mu gihe ayo matohoza ariko akorerwa mu kigo ajejwe. Aha mumenya ko gushika ubu bazirutwa nabo Simon aserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi atarigera arengutswa ngo abazwi vyabaye mu gihe iryo kubagurwa byabereye mu biro vyiwe. Nayo inyifato y'abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi bahohoteye umesha makuru wiri kwizera wa Radio Bonesha FM kwa 28 ndamukiza umwaka wa 2025 mu gihe yaragiye guhigayo amakuru irategwa ivyatsi n'ishirahamwe Arishoto risanzwe rigwanya ubushomeri hamwe n'ihohoterwa ry'akiremwa muntu. Kubwa Vianney Ndayisaba umuhuza w'ikorwa wa Arishoto iyo nyifato ituma amakenga kuri Burundi bw'ejo buhagaze ku bakiri bato barimwo n'abo banyeshure aba menshi agasaba ko ababikoze bohanwa hakurikijwe amategeko. Dukurikire Vianney Ndayisaba umuhuza w'ikorwa wa Arishoto. Mwishirahamwe Arishoto nkuko turwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu twakiranye umubabaro kandi twababajwe cyane n'ihohoterwa ryarikorewe umumenyeshamakuru w'ikwizera Radio Bonesha FM
mu kigo ca kaminuza y'u Burundi bita ku Mutanga. Turateye ivyatsi iryohoterwa ryarekorewe kiremwa muntu umesha makuru wiri kwizera kuko ni ikimenyetso kidasanzwe kibi kandi ni ikimenyetso y'ukuri gereka bihonyanga agateka kazina muntu. Arishoto irababajwe n'inyifato y'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi, abantu twita incabwenge z'u Burundi za kazoza, aho bafuta umenyesha makuru ari ku mwuga wiwe bakamujana mu biro bakoreramwo, bakamuhotera, bakamwandikisha ibintu by'agacamutwe, bakamwandikisha ibintu ku nguvu. Turabazo cyane n'ivyo bibaye kuko abantu biga kaminuza n'abantu tuba tuvuga ati nibwo citegerezo cy'u Burundi, abategetsi abatware abatwara igihugu bakazoza nakubu. Rero birababaje cyane kubana uno munsi dufise uwaruka nk'uru ruhotera abantu, cyatwiyumvira nk'abantu nk'abo nibashingwa amabanga bazotwara gute. Cyo bituma ubundi bwacu bufise ingorane bukeneye kwigishwa. Turiyamirije rero iryo hoterwa kandi turasavye inzego z'igihugu kumukingira kandi ibintu byose bamusinyishije bifutwe. Ababikoze turasavye yuko muri Eshoto bahagarikwa, bafatwa n'ubutungane, bacibwe urubanza rubabere kuko bakoze ikintu cerekana isura mbi y'u Burundi byateye akazi na muntu nyamwanya buca duhimbaza umunsi mukuru wahaniwe bw'ingwe bw'amesha makuru kandi nyamwanya turi mu gihe cy'amatora bica bizana isura mbi bw'ingwe bw'amesha makuru n'uburenganzira bateye akazi na mutubahirijwe kandi ibintu byo kubakura abamesha makuru bihagarare. RPA turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'imigenderanire. Igihugu cy'Ubirigi kirasabwa gushiraho ingingo leta y'u Burundi itegerezwa kubahiriza imbere y'uko Ubirigi bugira ico bwemera gufasha igihugu cy'u Burundi. Ivyo vyasabwe n'amashirahamwe 20 y'abarundi adahanira inyungu za politike. Abicishije mu itangazo aya mashirahamwe yandikiye hamwe kuri uyu wa 29 ndamukiza inyuma yo kumva ijambo ryashikirijwe n'icegera cy'umushikiranganje wa mbere w'Ubirigi Maxime Prévost igihe yagendera Uburundi kuwa 26 ndamukiza umwaka wa 2025. Umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishirahamwe Akati Burundi yaserukiye aya mashirahamwe aratubwira imvo yatumye bandika iryo tangazo hamwe n'ivyo basavye igihugu cy'Ubirigi. Itangazo twarishikirije inyuma y'urugendo rw'icegera cy'umushikiranganje wa mbere w'Ubirigi akaba n'umushikiranganje w'imigenderanire yo gufashanya n'Ubirigi n'andi makungu yagiriye i Burundi, aho yakoze mu nkovu abahohotewe ubuzima kuva mu mwaka wa 2015, imiryango y'ababuze ababo irabandanya n'ubu bahohotewe gushika uyu munsi. Iri tangazo twariteguye kubera ivyashikirijwe n'uwo mutegetsi w'Ubirigi, aho yerekana ko Uburundi bukwiye gushigikirwa kandi azi neza ko buriko burahonyanga agateka kazina muntu. Kandi mu mvugo y'uwo mutegetsi w'Ubirigi ntiyigeze yerekana gatoyi ko hoba ivyo guhindura imbere yo kugiranira imigenderanire myiza no gutanga imfashanyo. Ubutumwa nyamukuru nuko imfashanyo yose mpuzamakungu ikwiye gushingira ku kuntu igihugu gifata abanyagihugu bacu. Twongeye kwibutsa ko Ububirigi bukwiye gushira imbere ibiganiro bihurikiyemo bose, bukongera bugasaba gusubizaho ivyateguwe n'amasezerano ya Arusha yasubije hamwe abarundi. Ibyo dusaba Ububirigi ko bwosaba Uburundi imbere yuko bagira imigenderanire canke babaha imfashanyo, dusaba gufungura abafungiwe vya politike bose, guhagarika guha ibigwanisho ugaruka rw'iterabwoba rw'imbonerakure, gushira mu ngiro ingingo yafashwe na sentare y'akarere, gufungura urubuga rwa politike n'urw'amashirahamwe yigenga twegereje ikiringo c'amatora, gushira imbere ibiganiro birukiyemo bose kugira hatogwe umuti w'ibibazo cyane cyane ikibazo cyatanguye kuva mu 2015. Tubandanize amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'intwaro ibereye. Abanyagihugu bo mihingo itandukanye banegura ukwiha uburusho bushingiye kutishura amakori bikorwa n'abategetsi batandukanye b'igihugu bafatiye ku bihe by'ubutunzi bw'igihugu bifashe nabi. Abanyagihugu bavuga ko babazwa no kubona abategetsi bari gufata iya mbere mu kubibuza ahubwo bikwegerako. Kuri bamwe n'abandi ubwo burusho bwari bukwiye gukugwaho gutyo ngo vyofasha no mu bikorwa by'iterambere. Dukurikire abanyagihugu bo mihingo itandukanye bayaze na RPA. Tanze birateye isoni mu gihugu kimeze nk'uku, igihugu gifise kirimwo ubukene, birateye isoni bari bakwiye kuraba ahubwo iyo tegeko bakanarifuta rikavaho, kuko banashatse n'ivyo
amahera botanga ku makori y'ibintu binjiza ni menshi gose yofasha leta mu bikorwa by'iterambere. Amashuri yirirwa araguruka, ishuri rikugagwa ngo habuze uburyo bwo gukoresha ishuri. Amabarabara arabomoka ngo habuze amahera yo gukoresha ibarabara. Hanyuma ikindi naco nuko abategetsi nyene nibo babigiramo fraude, baragenda ngo bazanye ibintu ngo ni ivy'iwabo kumbe babizaniye abandi bantu bikaza vyanditse kuri bo atari ivyabo, ugasanga rero nibo bahindutse abakomisiyonere. twebwe nk'abanyagihugu ntitwavyakiriye neza na gato, twaciye dusanga abategetsi bacu uko twahora tubibwira atariko tubasanze. Rero twasanze badaserukira abanyagihugu ahubwo biserukira bo nyene kumbure n'imiryango yabo, nayo abanyagihugu mutoyi barahevye bamukenera iyo amatora ageze gusa. Hanyuma ico dusaba ni uko bohindura ingendo bifate nabo nyene nk'abandi banyagihugu baduhe ako karorero keza, hama twebwe dukore twisunga aribo baduha akarorero keza. Turagira mu gihugu c'Uburundi abategetsi twitoreye nk'abashinga amateka, abakenguza amateka, eka n'abashikiranganji bagize leta y'Uburundi. Ni ukuri uravye igihugu ukuntu cifashe ukaraba urusho bihaye ibintu biteye isoni. Kumva yuko yozana yogura nk'umudugu umwe wo gutemberamwo n'umuryango vya bintu bisanzwe, mugabo baciye bacika abantu b'abadandaza bakinjiza ibintu atariho ikori. Uravye uburusho bafise ukuntu bahembwa neza, ntibibuke wa munyagihugu agowe ari wahiteze gutirikwa kugira ngo ubutunzi bwiwe bwisununure. Ivyo bintu tubona ko biteye isoni vyohagarara. Numva barabe ngaho ku nyungu zabo, magazi ata nyungu z'umunyagihugu mutoyi baguma bamununuza. Ibintu biteye isoni, tuboneka yuko abantu badaduserukira biserukira. Nayo amahera y'ababa imiliyaridi 20 niyo muri rusangi abanywanyi ba koperative bavuga ko baheraniwe. Ubwinshi bwayo bukaba bwatumye inzego z'iperereza zijivangamwo zigaheza zikanahungisha umuntu umwe azi ko ari we aserukira koperative Copedaeke hagushirwa imbere y'ubutungane. Ido nido na Clovis Niyonzima. Mu nama yahuje abanywanyi ba koperative Copedaeke uwirongoye Egide Ndayishimiye hamwe n'umuyobozi mukuru wa Anacope Evra Ndayikeje, abanywanyi bamenyeshejwe ko amahera yabo yose ari miliyaridi 200. Baraheza basaba urongoye koperative Egide Ndayishimiye kubamenyesha no kubereka abo bafashanije mu kurongora iryo shirahamwe, ariko nta nyishu babironkeye. Aha bagatangazwa n'ingene banki nkuru y'igihugu yemereye microfinance yavyawe na Copedaeke kandi ishirahamwe rigizwe n'umuntu umwe ritemererwa n'amategeko. Ibi kandi bikaba vyaneretse abanywanyi b'iryo shirahamwe ko ritwagwa n'abantu bakomeye ariko batifuza kumenyekana. Ifungwa rya Egide Ndayishimiye rikaba rinyegeje vyinshi ku bw'abo banywanyi ba koperative, kuko babona ko mu gihe Egide Ndayishimiye yoburirwa irengero cankwe agatorokeshwa batosubira kuronka basaba amahera yabo. Kandundura ni inama yabaye kuwa kabiri w'indwi iheze, abo banywanyi baraye bagandagaje ku biro vya koperative Copedaeke biri mu Kinama. Inama yagirishijwe na buramatari w'intara ya Bujumbura, aho baguye mu gahundwe bamenyeshejwe ko amahera y'abanywanyi angana n'imiliyaridi 49. Ibi bikaba vyaberetse ko hongewemwo abandi bantu badasanzwe bari muri iyo koperative kugira ngo abanywanyi b'ukuri baburizwemwo. Ikindi kibateye amakenga n'ukuntu iperereza ryanse ko dosiye ijanwa mu butungane. Uwagirizwa akaba amaze ikiringo kirenga amezi 3 mu biro vy'iperereza hagushigwa imbere y'ubutungane. Abanywanyi ba koperative Copedaeke basaba bashimitse umukuru w'igihugu kubatunganiriza, kuko urongoye Anacope ku rwego rw'igihugu Evra Ndayikeje byagaragaye ko atagushaka kubatunganiriza bimurimwo. Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza. Arakoze na mugenzi wacu Clovis Niyonzima. Mukanya turabandanya n'amakuru twateguriye. Rupeya. Mu gihe buca isi yose ihimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi, ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo biratera kamo leta y'u Burundi gutanga akazi yisunze ubumenyi n'ico umukozi ashoboye itaravye nkunzi. Faustin Ndikumana akavuga ko iyo bitagenze uko ingwane zikunda kwibonekeza igihe gisata c'abakozi ba leta n'intwaro kitagizwe n'abahinga bishoboye babizi kugira afashe mu iterambere. Faustin Ndikumana:
ingorane za mbere zihari n'izihe ni ingene abakozi bo mu ntwaro canke abakozi ba leta ingene binjizwa mu kazi, ingene bashingwa amabanga, ingene bagenda baraduzwa bimwe bita promotion, usanga bitariko biraca mu muco ngo habe ivyo bafatirako bigaragara. Ica kabiri ni ingene amabangwa ya politike nayo ubuhinga adatandukanye, ugahita usanga abo mu ntwaro uwo mengo ariko bakorera politike, ukayoboga gutandukanya umuntu ariko arakora akazi k'ubuhinga canke ariko arakorera politike. Ibyo bice bituma intwaro itakanovera kayo. Ubugira gatatu n'ubwinshi bw'abakozi bamwe pletor henshi usanga bice bituma ingene leta yoshobora kugwiza ingene bakora mu borohewe usanga bigorana hari n'amarotete muri ibi na biri. Nk'iyo turiko turaraba canke iby'imishahara turiko turaraba amahera abakozi ba leta bose bahembwa muri budget y'igihugu, urabona ko bafise ko ari pourcentage nini yegera 40%, mugabo ugaca usanga haguma imyidogo yuko kumbure batoba bahembwa uko bavyifuza. Ubugira kane nivyo vy'ibiturire, usanga hari abakozi bananya bahembwa kandi ngo badakora batakihari, bamwe baritavye Imana. Nitwaguma tuvuga tuti rero ati imbona kazoza hatabaye izo reforme amahinduka ntibikunda. Nico bituma twasaba ko hosura kuba inama yo kuraba ari rukokoma yo kuraba tajenero kuraba itace bakuza leta aho kigeze ubu n'ingamba zofatwa bafatiye kuvyari byarakozwe muri kahise mu minsi yahera. Hari ama initiative amwe yabaye kugira ashobore kuraba amahinduka yoshoboka, kugira ashobore kukigarukira, kuko igisata ca leta kigumye uko kiri ubu naho twovuga ngo iterambere rimeze gute ntabyo twoshobora. Ari abantu bari baridoga ngo za budget programme ziracegwa niki, hajya hose birakunda kuva n'ingene igisata kiba gitunganijwe, niba rero ko barakora muri ico gisata ubushobozi buhinga batugarijwe gute, leadership imeze gute muri administration. Amakuru ya RPA muri akurikira muciye ku buhinga ngurukano wamenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBE. Numwanya w'iganiro okwisoko. Mu kiganiro okino munsi tugaruka kukungene abakozi ba leta mu Burundi bamerewe muri kino gihe, mu gihe buca bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe akazi n'abakozi. Kwisoko mugishikirizwa na Jean Marie Ndabashinze. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere Rusama, abarundi n'amakungu bazoba baramutse bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe akazi n'abakozi. Abakozi ba leta bari ku kivi bavuga ko ibihe barimwo bitoroshe biturutse ku buzima buzimvye barimwo. Mu basezerewe ku kazi hoho ngo ubwanwa bwarafutse umunwa, kuko n'umuhango bahawe n'umukuru w'igihugu acimikwa nono munsi utaraja mu ngiro. None ibibazo abakozi barimwo co kimwe n'abagiye mu zabukuru bakorera leta vyoba bifise imizi hehe? Umuti urama kuri ivyo bibazo wova hehe? Ivyo bibazo nivyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro Kwisoko cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 30 Ndamukiza umwaka wa 2025, mukaba mugishikirizwa na Jean Marie Ndabashinze. Kazi Wicamasi naco bimaze kurugutura, wewe ndakubwira kuko ndagukunda uri ku mutima, inyungu z'igihugu iyo zigeramiwe ni ngombwa tuvuge. Umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wo mwaka wa 2025 usanze abakozi mu Burundi na cane cane abakozi ba leta bari mu bukene butagira uko buvugwa. Bamwe mu bashoboye kuvugana n'urunani rw'abamenyesha makuru bavuga ko agashahara bahembwa ataco kakibamariye. Kubwabo ibiciro biduga uko bukeye uko bwije, agashahara naho nako kaguma ari kakandi. Bamwe muri bo mbere bavuga ko ibintu vyagiye kunyuka ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Twumvirize bamwe mu bakozi ba leta bavuganye na bagenzi bacu b'iradio RPA. Umushahara bafite bahembwa ntujanye n'ubuzima, bigaca biboneka rero yuko abakozi naho bakora bagahembwa agashahara kabo ntikashobora kubatunga muri uko kwezi kose.
byo kwiyunguruza byarazimvye, ibintu byo kubaho byo gufungura, kwivuza, kwiyunguruza, uburaro byose byarazimvye. Hano iwacu mu Burundi uyu munsi umukozi wa leta afashwe nabi gusumba, ndetse uyu munsi ntashoboye kwigurira ibintu byinshi bya nkenerwa mu muryango, ntashobora kuronka ibyo agaburira umuryango bikwiye. Umukozi wa leta ntashobora kurya gatatu ku munsi. Muri imyaka 5 irangiye umukozi wa leta yarasubiye inyuma cane bivanye n'iduzwa ry'ibiciro by'agasakisaki. Inwarore ndayishimiye usanga kamera uno ntawuti neza ariko kumengo n'umufu muri ku gihugu. Ibiciro ntibishyira kuduka kuva perezida ndayishimiye agiye ku butegetsi muri 2020, ariko mbere yaho byaranagendekana bukebuke. Ibintu ku masoko byaraduze, agashahara ntikigeze kavaho kari. Umukozi wa leta rero acabaho nabi, usanga yarapanze nk'inzu atagishoboye kuriha amahera y'inzu, ntagishoboye gutunga umuryango, ugaca usanga abayeho mu buzima bubi, kandi ugaca usanga na ka kazi yari karakora katagenda neza. N'uruhombo cane ku muryango no kuri we nyene, kandi no ku gihugu, kuko urumva n'akazi ntigaheza ngo kagende neza mu gihe bimeze uko. Kwishira no kwizana ku munyagihugu. Abakozi ba leta ntiborohewe muri kino gihe, bigaca vyunyuka ku bahoze ari abakozi ba leta basezerewe ubu bari mu zabukuru. Ivyo bikaba vyemezwa na Gilbert Nyawakira arongoye ihuriro mpuzamakungu ry'amasendika y'abakozi CSB. Gilbert Nyawakira agafatira ku muhango mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yahaye abakukurutse kuva mu mwaka wa 2020 ko bagiye kuvugwa ku buntu bate ko baronke n'agashahara kangana n'imiburiburi nako bahora baronka bakiri ku kivi. Uwo mwizero ukaba waratevye kuja mu ngiro. Ubuzima bukigoye cyane ku bakozi n'abazi ari abakozi abo twita nk'abarotreti. Uyumvire umuntu yahora akorera igihugu, yahora afata nk'ibihumbi 400, 500, 600, ubu akaba ari ku bihumbi 105, 170, bamushize mu zabukuru, afite n'amadeni ariko arariha, afite n'abana asomesha. Urumva yuko ari ingorane zidasanzwe bo, ariko abakukuruke turafite icyizere kuko n'icubahiro yararivumereye, afashe ubutegetsi yuko bazofata umushahara wabo nka wose. Haraba n'iteko ryaho ryarayeho kwigerekereza rya 14 ukwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2020. Iryo tegeko ryerekana yuko ivyo umukuru w'igihugu yavumereye vyoja mu ngiro, mugabo gushika ubu ntibiraja mu ngiro, ariko tugumana icyizere ko twarubwise ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu nkuko yabivumerekaje mu itegeko ataratezura kugira ngo bishike. Turavyumva yatekanije ati bimparurire, turabico leta yoriha, turabico ajya amashira hamwe jejwe abakozi buriha. Ubu rero biri mu minwe yiwe, nkuko twumvise ugushaka ku kihari, nico tizere dufise, kandi twibaza ko bizoteba bishika, kandi ibintu vyoteba ariko bikaba. Tucizere dufise mutino ndabo nibanda bona bamwe bagira bati samahera ya n'ayandi, ariko igihambaye ugushaka kwa leta. Rero icyizere baragifise abo bakukurutse ko bizoteba bikaja mu ngiro, ariko kandi turifuza ko bitoza kongera gutiba cyane. Njya bujanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, twumva ko iyo ntumbera kifise. Abahinga mu vy'ubutunzi babona ko muri ico gisata c'abakozi ba leta hakwiye gutunganywa inama rukokoma yo kwiga guhera mu mizi ingene hotunganywa ibijanye n'akazi n'abakozi mu Burundi. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Kubwa Faustin Ndikumana ngo ivyo vyigwa vyotuma ico gisata kitabera intamba mw'iterambere y'igihugu, hamwe n'imbona kazoza yo mu 2040 hamwe n'iyo mu 2060.
ingwani za mbere zihari n'izihe ni ingene abakozi bo mu ntwaro canke abakozi ba leta binjizwa mu kazi, ingene bashingwa amabanga, ingene bagenda baraduzwa bimwe bita promotion, usanga bitariko biraca mu muco ngo habe ivyo bafatirako bigaragara. Ica kabiri ni ingene amabangwa ya politike nayo buhinga adatandukanye, ugaca usanga abo mu ntwaro uwo mwe ariko bakorera politike, ukayoboka gutandukanya umuntu ariko arakora akazi k'ubuhinga canke ariko arakorera politike. Ivyo bice bituma intwaro itakanovera kayo. Ubugira gatatu n'ubwinshi bw'abakozi bamwe bamwe pretor henshi, usanga bice bituma ingene leta yoshobora kugwiza ingene bakora mu borohewe, usanga bigorana hari n'amarotrete muri ibi na biri. Niyo turiko turaraba canke iby'imishahara turiko turaraba amahera abakozi ba leta bose bahembwa muri budget y'igihugu, ubona ko ari pourcentage nini yegera 40%, mugabo ugaca usanga haguma imyidogo yuko kumbure batoba bahembwa uko bavyifuza. Ubugira kane nivyo by'ibiturire, usanga hari abakozi bananya bahembwa kandi ngo badakora batakihari, bamwe baritavye Imana. Hariho ibijanye n'ico bita confidential, usanga abakozi bahita bavanga amabanga atavangika, bigatuma inyungu zabo bwite zigwana n'inyungu zo gukorera igihugu n'akazi ka leta. Hariho n'ubutumwa bukunda gutangwa kuva kera buvuga ngo abakozi bahita nabo nyene ngo biyungunganye. Ubwo butumwa iyo budatanzwe neza abakozi ba leta ngo barabingene ngo bidatanzwe neza, ucumengo umukozi bamuhamagariye gukoresha ikibanza afise muri leta kugira gikoreshe kuri za nyungu ziwe. Nitwagomba tuba tuti rero ati imbona kazoza hatabaye izo reforma amahinduka ntibikunda. Nico bitwa twasaba ko hosura kuba inama yo kuraba, ari rukokoma yo kuraba tajenero kuraba itacaba kuza leta aho kigeze ubu n'ingamba zofatwa bafatiye kuvyari byarakozwe muri kahise mu misi yahera. Hari ama initiative amwe yabaye kugira ashobore kuraba amahinduka yoshoboka, kuko igisa ca leta kigumye uko kiri ubu, naho twovuga ngo iterambere rimeze gute ntabyo twoshobora. Erega muhanyu mwamatena benshi ugatinda ugatota. Faustin Ndikumana akaba yaganiriye na bagenzi bacu bo kuri televiziyo Renaissance. Murumvise ko umuti urama uzova mu biganiro hagati y'abegwa bose n'akazi hamwe n'abakozi. Ni hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko, mwariko mushikirizwa na Jean Marie Ndabashinze. Ndabahaye isango yo ku munsi wa gatatu za naho butaha. Cari ikiganiro ku isoko. Arakoze na Jean Marie Ndabashinze. Nino ngaha mu iganiro ku isoko ico rusozera ko amakuru no munsi twari twabateguriye. Abashimiye mu mwese mwateza abiri ano makuru, nkashimira bagenzanje umwe wese kuco bafashije kugira ano makuru ashobore gutororokanywa. Hervé Niuhire meje kwashikiriza ano makuru, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kugira amahoro y'Uwiteka.